n'umunsi murambaga nacerewe. Uno munsi nshimye kudafata imodoka, fashe kajugujugu wampaye inka kugira ngo nyaruke. Muti none uno munsi hoho dutwaye hega basha. Asha, aha ndabatwaye hariya muri komine Rutovu ku mutumba wa Kajondi. Numvise ko hariya makuru adahumuriza. Ngiye kubatohoreza ndabaha inkuru y'imvaho. Mbere turashitse nakaravyo basha. Ereko buteri n'ugwembe kabisa. Uwewe rero n'umudereva wanje nkuko mubibona. Ahi Kajondi nahimbe hiriho gabasha. Tazura inzara ndakurahiye. Ndabona abantu hajya imbere reka ndababaze. Nuko rero wampaye inka. Reka nduge kwijambo. Ngo hari ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze neza na neza. Nkuko vyari bisanzwe, abanyeshure bazindukira ku bikorwa vyabo vya misi yose byo kwiga. Umwigisha nawe utanka aba yashitse mw'ishure. Uwo ni mwigisha nde? Imwigisha ni ukuri Fideli. Muti none hoba hari mu mwaka wa kangahe? Hari mu mwaka w'indwi. Ariko inkuru y'umwana ngo isubira inyuma wampaye inka. Umwigisha Fideli yari yarayatumye abanyeshure biwe bwate matematikale. Bwate matematikale habarimwo nk'utu twuma. Ariko namwebwe gabasha. Aho ibiharuro vyari bitanguye kumota ndakurahiye. Twibandanize n'inkuru yacu. Ariko rero ngo akaba yari yarayavuze ati utazozana bwate matematikale co tuzohuza ubwayi jewe. Nuko mwico gitondo rero ashitse ati nyereka za bwate matematikale n'abatuma. Abandi bari bagiriwe amahirwe yo kuzizana, ariko umunyeshure Iranzi Kevin wewe vyari vyamugoye ntiyayironka. Kumbure kubera ibihe vy'ubukene muzi dusanzwe turiko turacamwo. Nuko bamwigisha Fideli ati ya we ntiwazanye bwate matematikale gasha. Nyaruka warazimvye bwa mbere na mbere amugize inkoni yo ku nkongo y'izosi. Wa munyeshure arigorora amusubira iyindi wampaye inka. Amusubira n'iyindi. N'abandi banyeshure mw'ishure baragira ubwoba. Wa munyeshure rero kubera izo nkoni ngo yatanguye kudahwa amaraso acisha mu kanwa acisha mu zuru. Ibintu birabubuyobe. Uyo wa munyeshure bamusimbanye ku bitaro baragerageza biranka barabura ico bamumarira. Uyo wa munyeshure Iranzi Kevin abaritavye Imana wampaye inka. So sad, so bad ndakurahiye. Byari ibintu bibabaje cyane. Umwana bacamutwara muri morgue. Wabene gihugu kubera kugwa mu gahundwe ntaco bashoboye kuvuga uwo munsi. Ubukeye bwaho ku munsi wa Mungu abanyeshure bahora bigana na Iranzi Kevin ngaho kuri college communale y'Ikajondi bati twoba tubaye imbwa tutavuze ingene vyagenze. Nuko rero baca batangura kuvuga inkuru ingene yagenze. Bati ntanduruko y'urupfu rwa Kevin ni inkoni zitatu mwigisha yamukubise. Bati mukanya gato twagiye tubona atangura kuyogwa amaraso. Nuko inkuru biramenyekanye. Bugingo iyo nkuru yari kwirasamirana ngo mu prefet des études ngaho kuri iyo shure ya Kajondi uwo bita Veniste yumvise ayo makuru ababaje agira ati reka ndayatohoze neza. Ngo yinjira mw'ishure kubaza abanyeshuri bahora bigana na Kevin, ariko wamwigisha ni ukuri Fideli nawe ngo ntiyabibona neza. Ati nigiki kuzanye ngaho aho wenda uzanywe n'isaku. Urundi nawe ati oya je numvise amakuru adahumuriza abanyeshuri bariko baravuga ntegerezwa kuyatohoza. Ariko rero ngaho abanyeshure bobo baza bamubwiye inkuru ingene yagenze. Ico kibazo rero Veniste acaragishikana hejuru. Mu nyuma rero ngo niko guca batunganya inama muri DCE canke muri direction de l'enseignement communal. Ngo bugingo batandukiriye ico kibazo. Mwigisha Fideli nguriya araharira. Ariko rero ngo umuryango wa Kevin aho maze kumvira ivyo bintu waciye witura inzego zibijejwe ukurikije amategeko. Ngo niho guca komiseri wo muri komine Rutovu arungika mandatare umutahe
uguhagarika Fideli. Basha ngo Fideli rero akiriko araharira muri ya sare azabona baramucakiye baramutwaye imbere y'inzego zibijejwe kubw'amatohoza. Eka mbere ngo yavuye ashika no mu gasho. Ariko rero ngo kubera vya bintu vy'amanyanga muzi bica biba nyene umuntu w'inkozi y'ikibi agaca apfungurugwa atana kanya amaze mu gasho. Ngo hatanguye gucana ko amatelefone baterefona muganga wo mu Rutovu bamusaba ko yohinyanyura akantu mu gihe yogira autopsy. Autopsy nayo ni vya vyigwa bakora kugira ngo barabe ico bacishe umuntu imbere yuko afubanwa iteka. Murumva rero ko bo babigira bagomba kuyovya abatohoza. Bati hamwe yo kwagira ico caha co kwica umunyeshure ryo bari baye. Hagati yaho abene gihugu bo muri ako karere ka Kajondi baravuvye bati ntidushobora gufoba umunyeshure tutazi camwishe. Bati nibabanze badusuzumire ico kintu cishe umunyeshure ejo ntigihave gisubira n'uwundi. Ariko rero ngo umuryango waciye umenya ko boba bariko barapanga akarere kugira ngo ivyo bipimo vya autopsy ntihagire ico bishikako. Abanyagihugu b'Ikajondi rero bati mu mategeko twategerezwa gufubana uwacu iteka ari uko ibipimo vy'icishe uwacu vyabonetse, hanyuma uwakoze ico kibi kibishe agaca acirirwa urubanza rw'ikibiriraho. Abenegihugu rero bo ku mutumba wa Kajondi barasaba bashimitse ko hoba ubutungane ivyo bintu bitojamwo amanyanga mu ntumbero yo kugira ngo n'uwundi yoba afise ingeso yo guhana abanyeshure nk'uko atinye. Bati bikozwe nk'uko ubwo bwobaye ubutungane. Ndabibutse ko uyu mwigisha ni ukuri Fidele bahora bamutazira akazina ka Magande. Abenegihugu bo ngaho Ikajondi bahora bamwidogera ngo ntiyahora avyifatamwo neza mu kibano. Nuko rero ayo akaba yari amakuru yo ku mutumba wa Kajondi. Mu kurangiza reka dusubire dusabe ko hoba ubutungane kuri kino kibazo nk'uko abenegihugu bariko baritakambira. Reka mperaheze nihanganisha umuryango wabuze. Mwihangane cane aha kw'isi turi ingenzi. Mwibuke ko atageragezwa na rimwe atari ryo kwihanganira. Eka namwebwe mwese mugize ikibano ca Kajondi turabahojeje. Mwabuze mwese. Umwana ntabu wumwe abu w'akarere, umwana abu w'igihugu. Imana rero nibahezagire cane ibakomeze muri bino bihe bitoroshe. Mugira ubwenge cane cane mufatane munda kuko umwasi ntabu wumwe. Abigisha namwe mwahora muhana abanuku mubihagarikire ngaho kuko si vyiza na gato. Reka mvuge nti Imana nibahezagire mwese mwankurikiranye ahasigaye. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Reka nsubire inyuma rero ubu nzokwama nikora kuri kajugujugu bibaye ngombwa kugira ngo nyaruke. Kandi nturengane utagize subscribe na sabone kuri YouTube. Ivyo birafasha urubuga rw'ishure ry'abarundi bose kugira ngo ribonwe na benshi. Mugira amahoro.